Mbere ya byose ntanguye kubaramutsa mu izina rya Kristo Yesu. Imana yacu irakubereye amashimwe, Imana yacu irabereye icyubahiro. Hanyuma nashaka iyo Mana tubanze tuyikomera amashi. Imana yagize neza kuba yaratugiriye neza muri none bitwaraye turiko turarangiza uno munsi. Yaraduhezagiye kuva ku munsi wa mbere no kuri no munsi w'indwi yasubiye kuduhezagira, yaduhaye amagara meza, yaduhaye ibihe byiza. None twaje hano kugira ngo dushimire iyo Mana yacu kuvyo yadukoreye, tuyishimire kuvyo kuradukorera kuno munsi, kandi iyo Mana tube turayishimira no kuvyo izodukorera no mu ndwi tugiye gutangura. Yesu nashimwe. Hanyuma mwebwe mwagize neza uko nama nabivuze, kuko si mwebwe gusa Imana yagiriye neza, hariho n'abandi Imana yagiriye neza. Mugabo uwo mutima wo kuza hano kugira ngo bagaragaze umunezero bafitiye iyo Mana, bobo ntavyo bakoze. Hariho abandi bari mu bintu bidahesha Imana icyubahiro, mugabo twebwe twashimye kuza hano kugira ngo iyo Mana tuyereke yuko natwe tuyikunda, iyo Mana tuyereke yuko natwe tuyinezererwa, kandi iyo Mana nkuko twabivuze irabereye amashimwe, irabereye amashimwe ibihe byose. Twaje hano rero kugira ngo dusenge iyo Mana, kandi hano hantu tumaze kumvira ibintu byinshi, haba ku musenzi, ku mwanya wo gusenga Imana, twahezagiwe n'Imana mu makorale atandukanye yagiye acangaye imbere yacu, twagiye tubona ikiganza cy'Imana. Hanyuma nanje nashaka nongereko bikeyi, hanyuma turangize ibikoraniro rya mbere. Ku batanzi nitwa Jean Ntiruhungwa, kandi ni jewe natewe iteka yo kuba hano imbere yanyu kugira ngo dusangire amajambo Imana yashize ku mutima wanje. Ijambo rero nari mfise Imana yampaye ni ijambo ritubwira icyaha n'ububi bwacu. Icyaha n'ububi bwacu. Icyaha ni kibi kandi kizokwamara kibi ibihe byose, kandi ubiravye birateye ubwoba. Birateye ubwoba uravye abantu ingene bigenza muri no minsi, kandi bazi yuko icyaha ari kibi. Birateye ubwoba. Murashobora kuvuga ngo ni kubera iki John atubwiye azanye ivy'icyaha, kandi dusanzwe yuko tuzi yuko icyaha ari kibi. Ivyo Satani nivyo ashaka yuko umuntu avyibagira. None bajya bakora ibyaha ntibaba bazi yuko icyaha ari kibi, mugabo ugasanga babigiyemo kubera bohejwe na Satani. Aro rero Satani kenshi na kenshi usanga azana atubwira yuko bidakenewe yuko abantu bavuga icyaha, bidakenewe yuko abantu bavuga ububi bw'icyaha. Mugabo twebwe abantu twaremwe n'Imana turabikeneye umwanya wose. Yesu nashimwe. Turakeneye kumenya yuko icyaha ari kibi, kuko icyaha ububi bwacu nuko icyaha kiza kidutandukana n'Imana. Yesu nashimwe. Ivyo rero Satani akavyibagiza abantu kuko arazi yuko umuntu hari ibintu Imana yamuteguriye vyiza, kugira ngo rero ivyo bintu umwana w'umuntu ntabishikeko, ikamuteza ibyaha, ikamuyobora kugira ngo akore icyaha. Nico gituma rero uko umwanya ubonetse wose dutegerezwa kwibukanya icyaha n'ububi bwacu. Yesu wacu nahabwa icyubahiro.
hariho ahantu henshi ibyo batakibivuga. Mugabo Imana ishimwe hano iwacu ko twama twabivuze uko bukeye uko bwije. Umuntu abijemwo azi yuko icyaha ari kibi kandi n'ingaruka yaco ari mbi. Yesu adutabare gose. Nkuko nabivuze, ububi bw'icyaha bubonekera hehe? Nuko icyaha ubwa mbere na mbere kidutandukana n'Imana. Imana yacu ni yera, kandi ishaka yuko twebwe abo yaremye natwe tubabera nkuko nayo nyene ari yera. Hanyuma Satani rero agaca ajujana muri ivyo kugira ngo dutandukane n'Imana. Mugabo ku mugambi w'Imana, Imana yashatse yuko twebwe abantu yaremye mu ishusho ryayo tubana nayo, tugiranira imigenderanire myiza nayo ibihe byose. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma icyaha, ububi bw'icyaha, nabonye ubundi bubi bw'icyaha nuko icyaha kiza kiduhindurira amazina yacu. Ugasanga umuntu yari umuntu mwiza, bamuzi yuko ari mwiza, mugabo kubera ububi arimo, kubera nk'ubusambanyi arimo, ugaca usanga izina ryiwe rirahindutse, aciye yitwa umusambanyi. Umuntu aciye yitwa umubeshi. Umuntu aciye yitwa umusuma. Umuntu aciye yitwa umwicanyi. Kubera iki? Kubera kijya cyaha arimo, hanyuma icyo cyaha arimo kigaca kimutuma bamuhindurira n'izina. Imana idutabare gose. Satani ari mu ijuru kare ntiyitwa iryo zina, yari afise irindi, ari byo Lucifer. Yari umumarayika mwiza, yari umumarayika akomeye mu ijuru, mugabo kubera ubugarariji bwiwe byatumye izina ryiwe rihinduka. Imana yacu nidutabare gose. Byavuke ko kera niyitwa Satani, kera yitwa Lucifer. Hanyuma kubera ububi, kubera icyaha yakoze cyo gushaka kungana n'Imana, Imana yaramukoroye, n'abamushigikiye bose irabakorora, bava mu ijuru. Hanyuma n'izina ryiwe rica rirahinduka. Nkuko nabivuze, nicyo gituma n'umusambanyi aca yitwa umusambanyi, umusuma aca yitwa umusuma, umubeshi aca yitwa umubeshi, umurozi aca yitwa umurozi nyene uko nyene, kubera ububi bw'icyaha ariko arakora. Dusome rero amajambo dusanga hariya mu gitabo cya Yosuwa, mu gitabo cya Yosuwa igice cy'indwi, hanyuma dusome ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6, hanyuma dusimbe tuje ku murongo wa 11 dushikane ku murongo wa 12. Igitabo cya Yosuwa igice cy'indwi, dutangurire ku murongo wa mbere gushika ku wa 6, hanyuma dusimbe umurongo wa 11 dushikane ku murongo wa 12. Turatangiye gusoma, ngira twese twabonye ngo icyaha cya Akani. Ngo ariko Abisirayeli bacumura mu vyagizwe inyegu y'Uhoraho. Akani mwene Karami wa Zabudi wa Zerahi wo mu muryango wa Yuda, niwe yatosoye ku vyagizwe inyegu, maze uburake bw'Uhoraho buziriringira Abisirayeli. Yosuwa atuma abantu bava Yeriko ngo baje i Hayi. Bari hafi y'i Betaveni ku ruhande rw'Ibeteli rw'iburasirazuba. Arababarira ati, nimuduge muje gutata icyo gihugu. Nuko abo bantu baraduga baja gutata Hayi. Bagaruka aho Yosuwa ari, baramubwira bati, abantu bose ntibarinde kudugayo, ntibagende nk'ibihumbi 2 canke 3, babe ari bo bahatera. Ntiwirirwe ugorera abantu bose ubusa ngo badugeyo, kuko abaho ari bake. Nuko mu bantu havamwo nk'ibihumbi 3 badugayo. Ariko abantu bihayi barabirukana,
abihayi babicamwa abantu nka 36 barabakinagiza babahanuye kw'irembo y'igisagara babicisha babishyitsa ishebarimu bagenda barabica ku mumanuko, maze imitima y'abantu ishongera mu nda zabo icika nk'amazi. Yosuwa nawe yitantamurira kw'impuzu ziwe yitembagaza imbere y'isanduku y'Uhoraho, ashitsa ku mugoroba bona bakuru b'Abisirayeli bisurira kw'imikungugu ku mutwe. Tugende ku murongo wa 11. Ngo erega Abisirayeli bacumuye kuko baciye mu isezerano ryanje nari nabageze kwitondera, bagasotora ku vyagizwe inyegu yanje, bakavyiba bagatako bakabirenzako, mbere bakabisukiranya n'ibintu byabo. Icyo nico gitumye Abisirayeli badashobora guhagarara imbere y'abansi babo, bakabinjika ibitugu imbere yabo, kuko bahindutse ibivume. Mbere sinzokongera kubana namwe shitsi mukuye ivyagizwe inyegu yanje muri mwebwe. Yesu nahabwa icubahiro. Nayo majambo makeyi dushaka tuvugane muri uno mwanya, hanyuma duce turangiza rino koraniro ryacu. Aya na majambo atubwira ku bwoko bw'Abanyisirayeli. Abanyisirayeli bamaze kujabuka ikiyaga uruzi Yorodani, Imana baciye baja gutera igisagara c'Yeriko. Hanyuma muri ico gisagara kugira ngo bagifate vyaroroshe cyane, kuko ntibigeze bagwana, kuko Imana niyo yabagwaniriye. Imana yari mu ruhande rwabo, kandi nico gituma atakibazo bagize kugira ngo binjire kijya gisagara. Cyari gisagara gikomeye cyane, gikikujwe n'uruzitiro rudasanzwe. Mugabo kubera bari kumwe n'Imana ntibarinze no kugwana, barinjiye kijya gisagara nk'uko Imana yari yabivuze, kuko Imana yababwiye ngo nimugende muzunguruke ico gisagara iminsi 6. Ku munsi mukizunguruka rimwe mugaca mwisubira iyo mwari musagaje, hanyuma ngo ivyo mubikore kugeza iminsi 6. Hanyuma ku munsi w'indwi muzobigire nk'uko nyene 6, hanyuma ku nshuro igira 7 muce mwihakamo, kandi igihome c'Yeriko cyose kizoca gihenukira hasi. Baravyizera kuko bari bazi ubushobozi bw'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Baravyizera kandi barabikoze, barabikora, maze ku munsi ugira 6 ku munsi ugira 7 babigira kwa kundi. Hanyuma baca baratera kamo, hanyuma ako kamo baciye babona ibihome vy'Yeriko bibomotse. Hanyuma umwe wese nk'uko Imana yari yabivuze, umwe wese aca ahari akabandanya akagenda yica. Hanyuma mugabo Imana yari yababwiye iti ibintu byose murabirekuriwe, mugabo hari ibintu bingenewe, ibintu vyanje ivyo ntimuzokoreko. Kandi bose ivyo Yosuwa yari yabibabwiye. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma ibintu vy'ifeza, ibintu vy'inzahabu, ibintu vy'imiringa, ibintu vy'icuma, ivyo byose vyari inyegu y'Uhoraho. Mugabo abandi bose baravyubahirije. Hari uwaciye abirengako, ari we uyu Akani twasomye ngaho. Akani rero nawe nyene yari muri abo binjiye Yeriko, hanyuma agenda arica. Mugabo vya bindi Imana yari yabujije gukorako, uyu Akani yaragiye arabikorako, aravyiyegurira. Hanyuma yaciye agira gute? Abijana iwe arabinyegeza. Ubandanyije usoma urabibona, yaciye agenda arabinyegeza. Hanyuma yibagira yuko ijisho ry'Imana atanahamwe ryimiriwe. Imana yacu ntihabwa icubahiro. Uri mu kuzimu
ivyo wakoreyeyo Imana irakubona. Uri mu mazi, ivyo wakoreyo Imana irakubona. Uri aho hose, ivyo wakoreyeyo Imana irakubona. Hanyuma Akani aravyibagira. Aribagira yuko hari ibintu Imana yagize inyegu yayo. Hanyuma arabitora aja kubinyegeza. Kumbe Imana yari yamubonye. Kandi Imana ibona hose nkuko tubizi. Bijya ukora mu mpisho, ntiwibaze ngo Imana ntiyakubonye. Imana yakubonye, kandi hari umunsi izobikubaza. Imana ni yacu, nidutabara. Hari umunsi izokubaza. Ndi mu ishure ndiko ndatanga nk'akabazo ku banyeshuri. Jewe ndigisha. Hanyuma mbora ndababwira kandi ngo naho uri kuriba, sindakubone sindagufate, umenye yuko hariho Imana yo mu ijuru yakubonye. Kandi hari umunsi izokubaza. Abo nigishije bari ngaha barabizi yuko nama nabivuze. Hari umunsi iyo Mana izobikubaza. Nutabireka wihane, hari umunsi Imana izobikubaza. Imana yacu rero ni Imana ibona hose. Icyanyegejwe cyose Imana irakibona. Hanyuma hari umunsi izokigaragaza. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Akani rero aragenda arabinyegeza, yibaza yuko atanumwe yamubonye, mugabo Imana yo mu ijuru yari yamubonye. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hanyuma haragera yuko bunguruza kugira mu bitero byabo, kuko bagenda baratera, bagenda bafise intsinzi kubera bari kumwe n'Imana. Hagera yuko rero batera ikindi gisagara cyitwa Hayi. Hanyuma Yosuwa aca arungika abantu kugira ngo batate icyo gisagara nkuko bamye babikora. Abo bantu baragenda, bashitseyo basanga abantu batekewe n'ubwoba, kandi abantu badakomeye, kandi abantu ngo ntibari na benshi. Hanyuma bagarutse bazana inkuru, babwira Yosuwa bati ntibikenewe yuko tugenda turi benshi, ntibikenewe yuko tugenda nkuko twahora tugenda, kuko bantu tugiye kugwana nabo n'abantu atankomezi bafise, n'abantu ari nabake. Twebwe rero turashobora kubanesha, naho twogenda turi bake. Ngo gabanya ingabo urungike bakeyi, kuko biroroshe rwose. Hanyuma ngo bakuyemwo abantu, nkuko twabisomye, bakuyemo nk'abantu 3,000 by'abasirikare. Ni benshi cyane. Hanyuma ngo hagenda bakeyi, kuko bari bizigiye yuko ngo Imana iri kumwe nabo, Imana iri mu ruhande rwabo. Mugabo Imana ntigendana n'abantu b'abanyabyaha. Imana ntiba hafi y'abanyabyaha, mugabo Imana iba hafi y'abagororotsi. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hanyuma baragenda, bashitseyo nkuko twabyumvise, ngo barabakinagije, barabirukankanye, bariruka, babicamo n'abantu bashika kuri 36. Bariruka, hanyuma baraneshwa. Niho rero batangura kwiyumvira ngo ibi bidushikiye nibiki, ko Yeriko twayifashe tutarinze no kugwana, ko twabanesheje atakintu na kimwe turinze no gukora, ari gukoma induru gusa. Hanyuma Yosuwa acaja imbere y'Imana. Yosuwa agenda imbere y'Imana, araririra Imana, aratakambira Imana ngo Mana, ko mbega waduhevye, byagenze gute, ko twama tufise intsinzi ku bansi bacu bose, ariko aba bantu bari bake, mugabo byatunaniye kubanesha. Niyo y'amajambo twabonye hajya ku murongo wa 11. Imana yari itanguye kumwereka ikibazo aho cyaturutse. Imana ikimubwira uko rero hariho icyaha cyari mu Bisirayeli. Icyaha cyakozwe n'umuntu umwe, cyaciye cyitirirwa ubwoko bwose. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Uwo muntu umwe rero niwe yatumye abanyisirayeli bagira ibibazo, bagira ingorane, ntibashobora kunesha na ba bantu bari bake, kandi bahora banesha abantu isinzi. Hanyuma Imana ikimubwira ingene ivyo bintu byose byagenze, ngo hariho umuntu muri mwebwe
yakoze icyaha kandi icyo sishobora kucihanganira, ntegerezwa kugihana. Nk'uko Imana idashobora kwihanganira icyaha n'uno munsi, Imana ntiyihanganira icyaha cyose Imana itegerezwa kugihana kidasabiwe imbabazi. Hanyuma Imana yaciye imubwira, ubandanije gusoma, Imana yaciye igenda imusigurira ingene uwo muntu ashobora gufatwa, ngo genda ukoranye imiryango yose y'Abanyisirayeli, hanyuma umuryango umwe wese uje mu ruhande rwawo, hanyuma umuryango nzokwereka abe ari wo uzokorerako, hanyuma uwo muryango nawe nyene uzoce ukorana inzu ku nzu, hanyuma muri iyo nzu nzokwereka muce muyikorerako, hanyuma muce muja ku rugo ku rundi, hanyuma uwo muntu azofatwa uko. Hanyuma Yosuwa abigenza gutyo, uko Imana yamubwiye abigenza gutyo, baca basanga ari uyu Akani yari yakoze icyo cyaha. Imana yacu nidutabare. Akani yarazi yuko atanumwe yamubonye, mugabo Imana yari yamubonye, kandi naho yari yabinyegeje Imana yari hazi. Hanyuma baca baragenda. Yosuwa atuma abantu kugenda, bandanije gusoma, yatumye abantu ngo bagende babirabe, kandi uko Akani yari yabivuze niko babisanze, kuko Yosuwa yaciye ahamagaza Akani ngo nibiki byakubayeko, acara bimusigurira byose kingene byagenze, ngo natosoye ku bintu by'Imana, nagiye kunyegeza ibintu by'Imana, kandi naho nabishize ni mugende mu ihema ryanje niho mubisanga. Baca baragenda kandi niho wabisanze, baca baramugarukana. Kuko Imana idashobora kwihanganira icyaha, Imana yaciye ibategeka yuko bamwica, kandi bamwicisha iki? Amabuye. Bahejeje kumwicisha amabuye bace baramuturira, kandi niko byagenze. Ngo wewe ni wowe waduteje ibyago, wewe ni wowe watumye tudashobora kunesha kijya gisagara, wewe ni wowe watumye tuba ibivume imbere y'Imana. Kubera icyo rero, kugira ngo uburake bw'Imana buhame, dutegerezwa kukwica. Hanyuma baca baramwica, kandi nibishe wenyine ikibabaje, kuko bamwicanye n'umuryango wiwe wose. Abana biwe batari bazi ingene byabaye, baciye bagwa muri urwo rupfu. Aho umugore wiwe atarazi ingene yabikoze, nawe nyene byaramuhitanye. Inka n'ivyo yaratunze byose byaciye biturirwa. Hanyuma umuryango uhonuko, ivyo bari batunze byose bihonuko. Kubera iki? Kubera icyaha cy'umuntu umwe. Umuntu umwe azanira uburake bw'Imana ku gihugu cyose, hanyuma igihugu nticyaba kigifise intsinzi ku bitero bariko baragira, kandi icyo cyaha ciwe kizanira n'umuryango wiwe guhona, kuko uwo muryango waciye uhona uko nyene. Umugore yarapfuye, abana barapfuye, ibitungwa bari bafise byose byarapfuye kubera icyaha cy'umuntu umwe. Imana idutabare gose, duhungerera icyaha, kuko icyaha kirashobora kukuzanira kaga, kandi kikazanira kaga n'umuryango wawe, n'inshuti n'abagenzi bawe, mbere n'igihugu cyose kikagira ikibazo kubera icyaha cyawe. Twirinde icyaha rero bene data, duhunge icyaha, kuko icyaha nk'uko nabivuze, icyaha ububi bwaco ni bubi cyane, kuko icyaha kizanira umuvumo abantu. Aba bantu b'Abanyisirayeli bari bavumwe kubera iki? Kubera icyaha cyakozwe n'umuntu umwe. Duhunga icyaha. Mugabo nk'uko nabivuze nkitangura, uno munsi abantu ntibagihunga icyaha, ahubwo abantu bariko baragira icyaha umugenzi. Ugasanga umukozi w'Imana bazi yuko uyu mukozi ari umukozi w'Imana, ugasanga hari ibintu akora mu kwinyegeza, abo bakorana batabizi, mugabo Imana yoyo ikabibizi. Ugasanga rero abantu no munsi bariko barafyina n'icyaha. No munsi abantu bariko biyegereza cyane icyaha, kandi
mugabo ijambo ry'Imana ritubwira gute? Ngo duhunge icyaha, duhunge Satani, kandi nawe azoduhunga. Mugabo niwa mwiyegereza, ukiyegereza icyaha, kizokuzanira ingaruka mbi, kandi kizanire n'umuryango wawe ingaruka mbi, kandi iyo ngaruka mbi irashobora no kuboneka ku gihugu cyose kubera icyo cyaha cyabo. Twirinde rero icyaha, tugende kure y'icyaha, kuko icyaha kituzanira ingorane zidasanzwe imbere y'Imana. Ndiko ndasoma aya majambo, naciye nibuka n'abandi bantu bahanywe kubera iki? Kubera ugufyinisha icyaha. Ugiye hariya mu byakozwe n'intumwa, mu kigabane cya 5, ubona umugabo yitwa Ananiya na Safira. Abo nabo nyene barakinishije icyaha, barabesha. Hanyuma uko kubesha kwabo kwabazaniye ikibazo, kuko mpwemu atigera beshwa na rimwe. Mpwemu yaragaragaje icyaha cyabo, hanyuma bapfira imbere y'abantu. Kubera iki? Kubera bariko barabesha abakozi b'Imana, arizo zijya ntumwa za Yesu. Hanyuma bibazanira urupfu. Umuryango nawe nyene wose urahona, kuko umugabo n'umugore bose baciye bapfa. Kubera iki? Kubera icyaha. Duhunge icyaha bene data, duhunge icyaha, kuko icyaha ni kibi. Kubera iki tuja mu busambanyi kandi tuzi yuko ubusambanyi ari bubi? Kubera iki tuja mu busuma kandi tuzi yuko ubusuma ari bibi? Kubera iki tuja mu birya bindi byose bidahesha Imana icubahiro kandi tuzi yuko ari bibi? Tuvyigire, tuje kure yavyo. Hanyuma uko niko tuzobana n'Imana, uko niko tuzobona imigisha ivuye ku Mana. Yesu nahabwe icubahiro. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza. Ico nkundira Imana nuko ikiri ku ntebe yayo y'imbabazi. Iracari ku ntebe yayo y'imbabazi, kandi uwuje wese akayegera, akayibwira yuko yakosheje, akemera yuko ari umutsindwa imbere y'Imana, iyo Mana yacu iramubabarira. Yesu nahabwe icubahiro. Iyo Mana yacu iramubabarira. Naho ibyaha byawe byoba bitukura tukutuku, Imana ishaka yuko uyiyegereza, ukayisaba imbabazi, kandi iriteguriye kutugirira neza. Birashoboka ko nawe hari ikintu woba warakoze abandi batazi, ari wowe wenyine ukizi. Umugore wawe ntacazi, abana bawe ntaco bazi, abo mugendana ntaco bazi, abagenzi bawe bose ntaco bazi. Mugabo wowe ukabukizi yuko hari ikintu nakoze kandi cyababaje Imana. Menye yuko icyo kintu Imana ikizi, kandi umunsi umwe izokikubaza. Nutihana, Imana izokikubaza. Birashoboka rero ko waje hari ikintu wakoze kibabaza Imana. N'umwanya mwiza, turarangije. N'umwanya mwiza wo gusaba imbabazi, n'umwanya mwiza wo kwegera Imana kugira ngo Imana ikubabarire. Imana iracateza amaboko kugira ngo abagiye kure yayo bose ibababarire mu izina rya Yesu. None umwanya ni gwawe, umwanya ni gwawe. Urabe umutima wawe yuko ari mwiza, urabe ingene ugenda. Niwasanga vy'ukuri hari ikintu kiri mu mutima wawe cotuma uburake bw'Imana bukugwako, n'umwanya mwiza. Imana ntishaka yuko abantu bose bapfa rubi, mugabo Imana ishaka yuko abantu bose bashika mu kugororoka kose. Twunamika amaso yacu, twunamika amaso yacu bene data. Nkuko twabivuze, icyaha ni kibi, gituma imigenderanire yacu n'Imana itosekara. Icyaha kituzanira urupfu. Wisuzume rero ko wagiriye ibakwe ryo gushika hano, hanyuma ukumva icyaha n'uburemere bwacu, icyaha n'ububi bwacu. Ntusubire inyuma mwene data,
uyu Akani yapfuye n'umuntu w'umuryango wiwe wose, urabona, kubera ukudashaka kwihana. Yarazi yuko ata muntu n'umwe yamubonye, yarazi yuko ata muntu n'umwe azi icyo yakoze. Mugabo Imana yo mu ijuru yari imutse, kandi Imana igihe yabikora yari yarabibona, igihe yaja kubinyegeza yarabibona. Mugabo icyo gihe cyose Imana yashaka yuko yikebuka agasaba imbabazi, agasubiza ibyo yari yatwaye. Mugabo akomantaza umutima wiwe. Nawe rero ntukomantaze umutima, kuko ni wakomantaza umutima wawe, uburake bw'Imana buriteguye kugira ngo bugushikeko. Hunga rero uburake bw'Imana mu kwihana icyaha. Turaguhaye ikaze. Niwasuzuma umutima wawe ugasanga ari ikintu cyoba kiriho kigutandukanya n'Imana, cyotuma uburake bw'Imana bugushikako, n'umwanya mwiza wo gutungana, n'umwanya mwiza wo gusaba imbabazi, n'umwanya mwiza wo gusaba ikigongwe kugira ngo Imana ikubabarire. Turaguhaye ikaze. Hanyuma igihe abaririmbyi bazoba bariko bararirimbira kugira ngo bategure umutima wawe, wumvire ijwi ry'Imana, wumvire ijwi ya Mpwemu Yera aguma kubwira ngo wibuke cyaha wakoze cyagiye, wibuke vya bindi wakoze cyagiye, wibuke ibi na biriya wakoze cyagiye. Hanyuma uze ngaho imbere y'Imana usaba imbabazi, kandi Imana iriteguye kukugira neza. Turaguhaye ikaze.